Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho uherereye. Turi ku munsi wa gatatu w'igenekerezo ry'icumi na kane z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2023. Utegerezwa kubandanya ubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Urafyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri ino mboneshakure nyene. Gervain Ndirakobuca hategeka gufuta impusha z'abasavye kongerwa ikiringo co kurungikwa mu karuhuko k'izabukuru. Mw'ikete ryarungikiwe umushikiranganji w'abakozi ba leta ryo kuwa 9 ruheshi 2023 ryateweko umukono n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganji wa mbere, ritegeka umushikiranganji w'abakozi n'akazi kudahirahira ngo atange impusha zo kongera abakozi ikiringo co kuja mu karuhuko k'izabukuru retraite. Ikindi umushikiranganji w'abakozi n'akazi asabwa no gufuta ingingo zose zoba zarafashwe zijanye no kwongera ikiringo abari barasavye kubangira kuja muri ako karuhuko. Inyuma yaho inama nshikiranganji ikoraniye kuwa 22 Mukakaro 2022 nk'uko biri muri iryo kete nyene. Twoyibutsa ko muri iyo nama nshikiranganji hari humvikanywe ko abazongerwa ikiringo co kubandanya bakora imbere y'uko baja mu karuhuko k'izabukuru ari mu gihe bizoboneka ko uwo mukozi hagomba kugenda atawumusubirira arashobora kuboneka. Muri ico gihe naho nyene itegeko nomero 1/kaberamye/3 ryo kuwa 8 Ruhuma 2023 risubiramwo itegeko nomero 1/28 ryo kuwa 28 Myandagaro 2006 rivuga ibijanye n'abakozi ba leta, rivuga ko hobanza gusohoka itegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho ibifatirwako kugira ngo umuntu yongerezwe ikiringo co kuja mu karuhuko k'izabukuru. Ese mwebwe mubona ari igiki cotuma umuntu hasabwa kongerezwa imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo kandi Parisem iti nihajeho itegeko rigenga ivyo kubika amahera mu ngo. Mu gihe kuva ku igenekerezo rya 7 Ruheshi 2023 Banki Nkuru y'Igihugu BRB yafashe ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi n'iz'ibihumbi 10 z'amafaranga y'amarundi. Ishirahamwe Parisem risanzwe rikurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi ribona ko leta ikwiye gushiraho itegeko rigenga ivyo kubika amahera mu ngo, igashiraho n'igitigiri ntarengwa c'amafaranga hatabikwa mu ngo. Ivyo habishikirije inyuma yaho umuyobozi wa BRB Dieudonné Murengerantwari amenyeshereje ko gushika ubu hatategeko rihana ababika amahera mu nzu, ahubwo ko hahanwa uwufise amahera yaronse mu buryo butemewe n'amategeko. Kubwa Parisem ngo nimba BRB yashaka kurwanya ababika amahera mu ngo hamwe n'abafise ubutunzi bw'umurengera baterekana aho vyavuye, ntihari hakwiye kujaho igitigiri ntarengwa canke izindi nzitizi zituma abantu batisanzura ngo bazane amahera mu mabanki. Ikindi nuko amahera yose yabitswe mu mazu atari yose aba yavuye mu busuma, ahubwo ko usanga abayiba benshi baca bayagura amazu, imiduga myiza, amatongo canke bakayavunjisha mu mahera mvamakungu, abandi nabo bakayagura amazu hanze nk'uko bibandanya bivugwa na Parisem. Parisem ikayibona ko abanyuruje ubutunzi babujana mu bindi bihugu nabo nyene bakwiye gukurikiranwa n'ubutungane bagahanwa. Ikindi ngo naho ivyo kubika amahera mu nzu biri mu muco w'igihugu, aho kuva kera abarundi babika amahera mw'ihembe mu ntumbero yo guhisha ubutunzi bafise. Parisem ikabona ko uwo mugenzo uzovaho mu gihe abari mu nzego bazigishwa bakamenya ko uwugenywe mu mabanga ategerezwa kwerekana ubutunzi afise imbere y'uko aja mu mabanga n'igihe ayavuyemwo. Ivyo ngo bizotuma leta ishika ku rugezo rwo kumenya ubutunzi buri mu gihugu ku buryo leta izoba izi ikibeshejeho umuntu wese. Ese iyo nkuru muyivuze ko iki? Twandikire. Nayo mu bindi kandi CVR isabwa kwerekana ukuri ku bwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi. Abacitse ku icumu ku bwicanyi bwabereye muri kaminuza y'u Burundi basaba umurwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR gutohoza no gushira ku mugaragaro ukuri ku bwicanyi bwakorewe abanyeshure bo mu bwoko bw'abahutu bwabereye muri kaminuza y'u Burundi mw'ijoro ryo kuwa 11 rishira uwa 12 Ruheshi umwaka w'1995.
Ivyo babishikirije kuri uwu wa 12 Ruheshi 2023 mu gihe bariko baribuka imyaka 28 irangiye habaye ubwo bwicanyi bwahitanye indiri z'incabwenge z'abanyeshure b'Abahutu, aho ivyo birori vyatewe iteka n'abashikiranganji babiri, uwujejwe indero hamwe n'uwujejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Abaserukira CVR, umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, abarongoye ishirahamwe Zirikana UB 95, Silvestri Ntibantunganya yari arongoye igihugu ico gihe hamwe n'abandi. Mw'ijambo ryo guha ikaze abatumire, Profeseri Dr Audace Manirambona asanzwe ari umuyobozi wa kaminuza y'Uburundi yarasavye umurwi CVR ko wofasha kugira ngo hamenyekane ibinogo vyatawemwo abo banyeshure. Audace Manirambona akaba yasavye ko amazina y'abagirizwa ubwo bwicanyi amaze kumenyekana yojanwa mu butungane kugira ngo bakubitwe intahe mu gahanga. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Dr François Havyarimana yaserukiye leta y'u Burundi nawe nyene akaba yaragize ati dusaba ubutungane gufata mu minwe ikibazo c'ubwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995 kugira ngo ababikoze bakurikiranwe kuko zirya nganda ntizatikijwe n'umuntu umwe canke babiri gusa. Uwaserukiye ishirahamwe Zirikana UB 95 nawe yagize ati abakoze amabi barazwi nibafatwe, twiyemeje kuzotanga ivyemezo. Twibutsa ko haheze imyaka 5 hatanguye kuza harahimbazwa isabukuru yo kwibuka abiciwe muri kaminuza y'u Burundi, hakaba harubatswe n'icibutso kugira ngo abazoza kuhiga bose bamenye ivyabaye gutyo babone kwiyubara nk'uko bivugwa na Audace Manirambona arongoye kaminuza y'u Burundi. Kubwiwe ngo iyo abantu bariko baribuka ntibaba bariko barazura akabuze nk'uko bikunze kuvugwa na bamwe, ahubwo ko kaba ari akaryo keza kwifadikanya n'imiryango yabuze ababo mu mubabaro barimwo, kumvisha abakoze ayo mabi ko bagize nabi kandi bakwiye gusaba imbabazi, gufasha abatari bazi ivyabaye kubimenya hamwe no gukinga ko ivyabaye bitosubira.